ngo basa n'amagufa basa n'imva. Imva niyo ubone bayisimansereza kayitera ko amakaro ishagije ukabona ari gitangaza, ariko hamwe okugurura indani wosanga ari umunuko. Amagufa yabo inyama zabo amagufa yose yabaye yasangutse. Niko n'abakristo b'indyarya bamera. Bakunzi bahori CANAAN TV, ndabaramukije. Amahoro ya Kristo abane namwe, mwebwe muri hafi n'abari kure. Imana yo mwijuru baho umugisha. Ndanezerewe rero gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura, reka tubanze twishire mu biganza by'Imana. Datanye n'amahoro, wowe vyagiye hahera cyane, ndagushize hejuru, ndakuninahaza, uri mwiza kandi ugira neza. Urakomeye kandi witaho abana bawe. Ngushimiye Mwami Imana ko waturinzira ijoro, ukawutuviye amahoro kugira ngo dukore ibikorwa byiza biguhimbara. Uri Imana idukunda, uri Imana yadusezeranije isezerano kutazokwigera utureka twenyene, kandi Mwami Imana ibitugwanya n'ibitugora byose warasezeranye kuzotugwanirira. Uri Imana itabesha, uri Imana itwitaho, uri Imana ituragira ku murango no mwijoro, kuko warirahira avuga ngo nzokwigera usinzira na rimwe ku bwacu. Mwami Imana wabikoze, urabitweretse uyu munsi tuvyutse duhema umwuka w'abazima, n'ubuntu tugiriwe. None turabigushimiye, nawe aho uri ku ntebe yawe y'icubahiro mu ijuru, utwakirire amashimwe yacu, nico kimaze tuzanye imbere yawe cyo gukenguruka. Urakoze ko wemeye kuyakira icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, nkaba ndabisenze ndabyizeye ko byumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Reka dusome muri Matayo igice ca 16, igice ca 23. Turasoma umurongo wa 27 n'umurongo wa 28. Haravuga ngo muzobona ibara mwebwe abanyabwenge b'ivyanditswe n'abafarisayo, mwandyarjamwe, kuko musa n'imva zera, ziboneka inyuma zisize neza ingwa, ariko imbere zuzuye amagufa y'abapfuye n'ibihumanya byose. Namwe niko muri, inyuma mubonekera abantu muri abagororotse, ariko imbere mwuzuye uburyarya n'ubugarariji. Imana idutabare. Urumva ko Yesu ubwiwe ariko arivugira ko abafarisayo n'abanyabwenge b'ivyanditswe ko bari abantu vy'ukuri bari baza amategeko menshi bakayavuga bakabigendera, ukabona ko ari abantu bazi Imana, abantu bakunda Imana, abantu bakunda amategeko yabo bayubahiriza, ariko waraba inyifato yabo ugasanga ihushanye n'ivyo bariko baravuga. Haleluya. Rero umwami Yesu aravuga ngo mwandyarjamwe. Urumva ati muriko mukora ibintu biteye isoni. Yanavuze ngo hare naho mwerekana yuko mwebwe mugororotse, mwebwe muri abantu baza amategeko, ndetse ngo barayambara no mu gahanga bakiyerobeka bakaba abantu. Uyu munsi aba bantu bariho abantu b'Imana, ukamubona iyo ariko aravuga ubutumwa bwiza, ukabona n'umumarayika umenga agiye kuja mu ijoro rya kabiri, ariko waraba amakosa akora, waraba ivyamwa yama, ugasanga ni Rusufero agenda kw'isi. Imana irakunda umuntu akayibwira ati Mwami Yesu, iki kintu carananiye, ntabara ungirire neza, ntabara umbohore. Umwami Yesu aprefera ivyo. Ku mwami arashaka abantu vy'ukuri bagenda uko ashaka. Haleluya. Niyo utiriganye ukabimenya, ukaja imbere y'Imana, ari n'uwo mwapfuye ikintu ugatunganya. Haleluya. Ubwo nibwo bukristo, ubwo nibwo bukristo. Tukamenya guterana intege. Haleluya. Tukamenya guterana intege, guterana amabuye tukabyihoza, gucandira imanza tukabireka. Haleluya. Kuko ivyo ntibibereye abana b'Imana. Amen. Ngaha yavuze ngo kuko ndababwira yuko mutazosubira ngaha ku murongo wa 28. Oya shaka dusubira ngo muzobona ibara mwebwe abanyabwenge b'ivyanditswe n'abafarisayo, mwandyarjamwe, ngo kuko musa n'imva zera, ziboneka inyuma zisize neza ingwa, ariko imbere zuzuye amagufa y'abapfuye n'ibihumanya byose. Urumva umuntu mubona inyuma yagwebereje, nanje murabona nagwebereje, mfunza agatambara, ndiko ndavuga ijambo ry'Imana. Urumva umuntu agacabona ko atujya muntu n'igitangaza, ariko ntimuzi kibitse imbere muri jewe, ntaco muzi.
rero Imana iri kwiravuga ko dukwiye gusukura cyane. Haleluya. Dukwiye gusukura cyane imbere niho hakomeye. N'ijambo ry'Imana riravuga ngo neza ngo ibiduhumanya si bitujamwo, ariko ibiduhumanya n'ibituvamwo. Haleluya. Rero ngo abafarisayo basi nyuma n'abantu b'abagororotsi, amategeko navuze bayashyize ku gahanga, bambaye impuzu zirezire n'imisipi n'ibiki. Urumva wabona ko ari abantu bagororotse, ari abantu batunganye, ariko wumva basamye ngo bavuge cyangwa ibikorwa bakora ugasanga ntibihuye nuko basi nyuma. Haleluya. Yesu rero ariko aravuga ngaha mu ijambo ryiwe ngo basa n'amagufa, basa n'imva. Imva niyo ubone bayisimansereza kayitera ko amakaro ishagije ukabona ari gitangaza, ariko hamwe ukugurura indani wosanga ari umunuko. Amagufa yabo inyama zabo amagufa yose yabaye yasangutse. Niko n'abakristo b'indyarya bamera, ubabonye inyuma ari beza, ariko hamwe basamye ngo bavuge cyangwa ukarawa inyifatiro bikorwa bakora ugasanga bitandukanye nuko bababonye. Rero ijambo rikuru yatubwira ngo uko dusa imbere. Haleluya. Imbere niho hidushariza inyuma, ariko imbere hadashajije. Haleluya. Imbere n'inyuma hasi nivyo Imana iri kuratugombako. Haleluya. Ngo namwe niko muri inyuma mubonekera abantu muri abagororotse, ariko imbere mwuzuye ubujyajya n'ubugararike. Abyumvise? Imbere niho hakomeye, abantu uko bakubona inyuma babone n'indani ariko hameze, ugaragaza ibikorwa byiza bihimbara abantu, bihimbara n'Imana. Haleluya. Wama ivyamwa by'uwizeye, ugira urukundo, ugira kwihangana, ugira gutahura abandi. Ivyo nivyo Imana ishaka. Rero umuntu w'Imana wisuzume, urabe by'ukuri ko ari ubujyajya buri muri wewe. Haleluya. Urabe ko ari ubujyajya muri wewe. Burya umuntu yashitse ku musaraba n'ukuri hariho inyifatagira itandukanye n'utarashikayo. Ugirira ikigongo. Twabonye ko abantu bamurikiwe bafise ubwenge bw'Imana bagira impuwe. Iyo umuntu aguye mu caha ntidutelefone, ntitucake kumwonona, ariko icyo dukora tumusengere kandi tumwegere, tumuhanure. Rero Imana yo mwijuru ibampera umugisha, mugira umunsi mwiza, mwarahezagiye. Mana data rugira byose uri mwijuru, turagushima wa Mana we, kuko iminsi yose ugenda dukebura mwami wanje kugira ngo duhinduke gusa n'umwana wa Yesu Kristo. Ndakwinginze ngo umwe wese umumurike kandi amurikirwe n'iri jambo. Uwari yarasubiye inyuma, uwari utarashika ku rugezo runaka, umuha imbaraga zo gutera iyindi ntambwe kugira mwami Imana nkuko wabivuze mu ijambo ryawe ngo tuva mu bwiza tuja mu bundi, umukure ku rugezo rumwe yarari kumuduze ku rundi, kandi ahishurirwe iri jambo mwami Imana, kuko ntukunda indyarya ariko ukunda abana b'abagororotse, ukunda abagororotse kandi mukunzi mwiza, ukunda imitima iciye bugufi kandi yihana. Mudushoboze rero kuba twebwe ntitwishushanye se mukunzi mwiza, ngo twerekane inyuma turi beza ariko indani turi babi. Ndakwinginze rero ngo umutima w'umuntu wese mwemuyera uwusese, ntiyifata uko atari, ariko azi imbere yawe asaba imbabazi, kandi nzi neza ko mwami utaricara ku ntebe y'imanza, uracicaye ku ntebe y'ikigongo. Ukwegereye wese umugirira neza. Urakoze rero kutwemereye icubahiro cyose n'amashimwe aba yawe, nkaba ndabisenze ndabyizeye kubyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.